erega urashobora gusiga amaso y'abantu kandi ukinyegeza bigakunda, mugabo amaso y'Imana ntuyasiga. Je ikibazo cyo utungane naratevye ndagihereza Imana, naragihereje Imana. Kandi ndabasabe abarundi mwese, igihe cy'ubushikiro twitegurira umunsi mukuru wa Noel, umuzo w'umukama, ndabasavye mwisonzeshe, musenge, dusengere imitima mibi yuzuye mu bacamanza, tuze tubasengere. Nta nyishu nimwe mbona yo mwana w'umuntu, nawe uvuga ko bahana ntibatinya, bafise akagagazo kadasanzwe ku buryo nsigaye niyumvira mbega nabasi b'igihugu havyiyumvira, none harabuzemwo n'umwe basi w'Imana yofasha nawe akagumuka avuga ati ndase ibucamanza buvumwa. Murumvise ujya mu mama ujya n'umusenzi n'umukirisu ndamuzi asenga cyane, mwumvise ariko araririmba ati twiha agateka, none harabuze n'abacamanza na 50 muri iki gihugu bavuga bati mukuru w'igihugu turaje, uratubona aho dutonze, ubu turatanguye. Vyarasi kuko iyo wemeye kwicarana n'ugutukisha ukaguma umutera impundu, ubu umushigikiye nakamaramaza. Ivyo mbona amarira y'abene gihugu ndayakira. Hoboneka abacamanza 70 muri iki gihugu cy'u Burundi, tukabagaburira intara bagaca bahagarara rugabo, igihugu cokira. Intara twoyironkera abacamanza 5 bimvuga kuri bukuri, intara yose ikajamwe 5 bagahagarara, je ndazi neza yuko ubutungane bwo cyabugoroka mu Burundi. None habuze iki? Kubera tsimbone biri mu mutima w'umuntu wo duhuye wese ndi ntore, uwo duhuye ndi ntore, nkaza mbone ejo yakoze ubumenje kandi duhuye ni ntore. Ndi umwana w'umuntu, simenya kari mu mutima w'umuntu, mugabo je ndabwije ukuri. Sinzi ko mwibuka mu gitabo cy'ijambo ry'Imana igihe Aburahamu yari kwaburanira, burya ntimugengo yaburanira uwundi, yaburanira Loti kuko yari inshuti yiwe. None gamana wewe ugira ubahonye nyene hari Sodoma n'Igomora? Ati ndabahonya ntagisivye. Ati mbega wosanga harimwo basi naberanda 50, wobahonya nabo beranda bakajamwo? Ati sha ni wandonkera 50 nzoraba hirya. Murabona ingendo yamanutse gushika ku muryango wa Loti gusa. Ati wosanga hoho harabangana kuvyogenda gute? Ati ni arasanga mwo beranda bangana uko? Ati nzogera ikigongo. Murabona ko uburuhiro Imana ico yakoze yagiye guhungisha umuryango wa Loti. No muri uwo muryango umugore wa Loti uburuhiro yabaye inkingi y'umunyu, ntiyashitse mu buhungiro. None kubu turiko twambaza Imana, ikibazo twagihaye Imana. Ikibazo twagihaye Imana, je ndagihaye Imana kuko narananiwe. Ikibazo nama ndiko ndiyumvira, mbega nkuba makungu yagiriza ko Burundi butagira ubutungane canke yagiriza ko hari habamenja mu Burundi? None ko je mpagarariye ubutungane, bo kwagiriza igihugu mpagarariye ko kitagira ubutungane? Iyo abantu batemera ubutungane, abantu bagararije igihugu, abene igihugu barashobora guhagurukira rimwe. Sinzi rero yuko abo bacamanza b'inkozi z'ikibi barindiriye ko dufata abarundi bose tukavuga tuti ubu turatonze umurongo. None abo beranda tuzobakuraho gute? Tuzobaronka gute tubahungishe? Kwari urugamba. Ndasavye mu bacamanza aberanda bimwishira habona, muja habona, muhagararira ukuri, hanyuma abo benshi babi nabo baje kwabo tubabone, hanyuma tumenye ingingo dushobora gufata. Abacamanza beza bariho, mugabo baramaze kumigwa
n'abacamanza babi ku buryo ucumenga bose nico kimwe. None abo beza bake abimana yo ihumiriza babonye bari hehe? Ndabasavye abacamanza muzi ko muraberanda muja habona muhagararira ingingo. Naho muzoba muri babiri hagararira ingingo muti mfuma mpfa nzira ukuri. Erega ukuri bama bakuziza. Ukuri kwa makuzigwa emera muzira uko kuri. Umucamanza agorora ingingo bamwita igikashi. Abandi bacamanza bamwita igikashi. Hajya mukazokumva umucamanza avuga ngo cagikashi. Ntimuzavuga ngo nukorera n'ababene gihugu. Ngira ndabasomere mu gitabo cyo guharura ikigabane ca 11 kuva ku murongo w'10. Kuko ngira ngo benshi bakora ikibi kuko badasoma n'ijambo ry'Imana menshi Imana ivuga. Ndabasomere kugira ngo mwumve ingene igenda n'ingene Imana ibitorera inyishu. Kuva ku 10 rero havuga ati Musa yumva abantu bariko bararirira mu miryango yabo, umwe wese ari mu rwinjiriro rw'ihema ryiwe. Ishavu ry'Umukama riratwaza cyane, Musa abona ko ari bibi. Musa abwira Umukama ati ni kuki ugirira nabi umusuku wawe? Nkuko nanje mvuga nti none ko byananiranye abantu bagoma barira. Ni kubera iki nkubu nkaca mbwira Imana mvuga kubera iki ugirira nawe umusuku wawe yitwa Varisito? None iyo bigeze kuri urwo rwego urumva Musa yatevye igihe aravuga ati abwira Umukama ati ni kuki ugirira nabi umusuku wawe? Ni kuki utandavye giza kugezaho undemeye ku mutwaro w'aba bantu bose? Mbega ni jewe nabatwaye inda, nije natwaye inda y'aba bantu bose? Mbega ni jewe nabavyaye aho mbwira ngo ninda bakikire mu gikiriza nk'uwosa akikira uruyoya, gushika bashitse mu gihugu wemereye basekuru babo ugatako n'indahiro? Nzokura hehe inyama zo guhaba abantu bose ko bariko barandirira bavuga bati duha inyama turye? Aha naye ndavuga nti nzokura hehe ubutungane ko abantu bariko barandirira abari bajejwe kumfasha nabo bakaba badashaka? Sinshoboye kwiremeka aba bantu bose ndi umwe, barandemereye cyane. Hakungirira gutyo ndagusavye unyice ubunyene undabe giza sinsubire kubona ayo mabi. Uwo ni Musa yadundumiwe, abantu yabuze akira n'ayamira, atevye rero ashika hati ndagusavye unyice ubunyene undabe giza sinsubire kubona ayo mabi. Umukama abwira Musa ati nkoraniriza abagabo 70 bo mu bakurambere b'Isirayeli, abuzi ko ari abakurambere b'igihugu n'abarongozi bacu, ubazana imbere y'ihema ry'ibonaniro baheze bagumaneho nawe. Nzoheza manuke tuganirireho nawe, nzokwakira kuri mutima uri kuri wewe ndamushire kuri bo kugira ngo bazogufashe umutwaro w'abo bantu, ntusubire kuwiremeka wenyene. Imana iramwishuye, mu kumwishura imubwiye iti genda uzane abantu 70 baheze bagumaneho nawe. Abantu 70 bameze gute? Babakurambere, babarongozi. None ko nasavye nti abo bacamanza bakurikiza ingingo nibaja habona dupfume dufata batanu tubashire noronka 70 intara yose yo birose n'imiburiburi 3 tubashire mu ntara 3 turabe ko atacovamo. Andiko ndabasaba kugira ngo ndonke n'abakizwa n'abakeyi, ndonke n'abakizwa n'abakeyi bumva ijambo ry'Imana hanyuma bahagararire. Hajya Imana izote bidundumigwe ivuga iti ibi bintu sishobora kubisabirako.
Uburundi Imana twayihaye ikibanza ca mbere, mu vyanka mubikunda shaka ubura umuhakanyi, ibwirizwa shingiro wararitoye uravyemeza yuko imbere y'Imana ariho nawe wishize. None rero Imana warayihamagariye, bandanya ukora ivyo ukora, mugumenye ko Imana ari hiri.